mu rukurikirane rw'amanama ariko abera mu ntara ya Kera ya Cibitoke kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2023 Kigarama umwaka wa 2023 hatunganijwe inama ku bagumyabanga bo mwikomine yakera ya Mugina. Iyo nama yari iyo kuyaga n'abagumyabanga bo ku mitumba igize iyo komine kugira bashikirize akabakiye. Iyo mitumba ikaba ariyo mu mazone ya Rugajo, Ruziba, Rubona, Nyamakarabo na Buseruko. Bimwe mu byashikirijwe n'abarongoye imitumba 23 hamwe n'abarongoye ayo mazone agize ikomine ya Kera ya Mugina. Ngibarabara rya Makarabo gifashe nabi. Abenegihugu bo ku mutumba wa Gitumba na Nyempundu ntibagira ivuriro. Mu kuja kwivuza bafata urugendo runini, ico kibazo kikaba cagarutse cyane ku mitumba myinshi. Umuyaga nkuba ibyo byose byagiye bigaruka cyane ku mitumba. Umutumba wa Marumbu, ibiraro byose by'uwo mutumba byarabomotse. Muri zone Nyamakarabo ntibagira amarezo y'amatelefone. Ikindi kibazo cagarutse ni c'abamotare bacibwa amande menshi kandi nayo mande ntiyandikwe ku gitansi. Umunyamabanga w'ibiro by'intara yagutse ya Bujumbura yishuye bimwe mu byashikirijwe n'abarongoye imitumba hamwe n'amazone. Umunyamabanga w'imihari yose ikomoka ku mugambwe CNDD FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura yafashe ijambo yakira bahoze mu buserukizi bw'umugambwe hamwe n'abahumure. Ku byashikirijwe naho bagiye kwicara nabo byega barabire hamwe aho byapfiriye. Bagumye banga iyi migambi itandukanye mwavuze ku mitumba yose igize komine mu bintu itaranguwe cyangwa itararangurwa, turafise umwanya twatubwira ko tubyakira. Zoje dukorana nabo byega dusuzume turabe aho byapfiriye. Ico mwamenya kimwe aho byapfiriye tubwirizwa kuhakosohora. Mu kurangiza, umunyamabanga w'imihari yose ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura yarangije abamenyesha ko mu nyuma y'iyi nama azogaruka abashikiriza inyishu y'ivyo abarongoye abandi bashikirije. Umunyamabanga w'imihari yose ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura ari kumwe n'umunyamabanga w'ibiro by'intara yagutse ya Bujumbura barabandanya kwegera abagumyabanga batandukanye bo mu ntara ya Kera ya Cibitoke mu kwiyumvira ibibazo abenegihugu bafise ku mitumba yabo. Ewe itwi cy'ukwaruka ntawe utokumviriza. Ndakunda cyane ibiganiro vya Wavrepe ijwi ry'ugwaruka FM.